bakunzi b'insamirizi n'imbonesha kure y'ubuntu n'ivyizigiro turabaramukije tubaha n'ikaze mu biganiro byacu ari byo gwanyu uno munsi nkuko mubizi turi kwigenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka ni 2025 tukaba rero twashitse ku kibuga ku Muremera ni mu ntara ya Ngozi ahahuriye abene gihugu bo muri commune Ngozi mu birori byo guhimbaza imyaka 63 irangiye Uburundi buhabuje intaye kwikukira biciye ku muganwa Rudoviko gwa Gasore. Aha rero murabona ko abantu baberewe bariko bagira defile ndende, defile y'agakura aho mubona abakozi bo mu bushikiranganje butandukanye musata bitandukanye bukora ngaha mu ntara ya Ngozi bariko bagira defile. Mwabonye kandi n'abakozi bo kumbonesha kure n'insamirizi buntu n'ivyizigiro nibatanzwe. Tukaba rero twaganiriye na bamwe mu bene gihugu bitavye runo rubanza aho batubwiye ko ari urubanza badashobora kwibagira, urubanza badashobora gusiba. Bamwe batubwiye bati hari abatama n'abatama twaganiriye baratubwira bati ntidushobora kwibagira ingene gwa Gasore yadukuye ko agacinyizo ubu tukaba turya tukaryama tukarya amagi tukarya amasoro ati siko vyahoze ati tuhana urugwaruka gukomeza iyo ntahe kuba maso bakabumbatira ayo mahoro n'umutekano. Ugwaruka nago ruti ntidushobora kurekura ikirezi twambitswe n'abasokuru cyukwikukira aho mubona amahoro n'umutekano iterambere eka bose bagahuriza ko ari kuja hamwe ubu bagashima ko Uburundi ari igihugu ciza, igihugu c'umutekano, igihugu gifite ingabo, igihugu koko cikukiye aho bavuga bati inkingi zo kwikukira nyinshi bakavuga bati nk'akarorero inzego z'ukwivuna basi n'iz'umutekano zirimwo abo mu bwoko bwose abahutu batutsi abatwa ati mu Burundi ibintu by'abahutu n'abatutsi n'abatwa nta kamaro bigifise ati abarundi baramaze gutahura ko ari ikintu kimwe bari hamwe bariko bubaka Burundi bugana kuri yambona kazoza y'Uburundi bwifashe 2040 n'Uburundi buteye imbere 2060. Nzawe n'iconzi nabonye igihe twikukira igihugu kitarikukira twatwagwa n'ababirigi bishuri hose abadelegitirise bacu barababirigi kubuzi bwose bwa leta bwahogwa n'ababirigi abarundi nta jambo twari dufise baradusuka bufuni na buhoro wabavyaza inka ugakamira abazungu bamenga twari bibono neza cane uturishira tukizana twarikukiye twararonse ndipandasi niko kwikukira nyene ubu turishira tukizana umurundi ari naba mu gihugu ciwe kumva yuko ashigikiye ni byinshi ubu dufise umwidegemvyo dufise amahoro nta ntambara ihari umurundi wese ariyumva yuko ari umurundi kazi ariyumva yuko ari umurundi kazi wose amari kamuca mu mwanya w'intoki iyo batagira mu muto wabonye akahise akabona nyene tumeze ubu abarundi bose abarundi b'umutima hariho n'ibishwe n'abantu babeza bose ukabona ukuri turaryohewe nico gituma mvuye ndabona ko nje ni moto jewe nazinduwe no kwigina umunsi mukuru wo kwikukira jewe navuye muri commune ya Ngozi ku mutumba Mirango zone imipfu cyatumye kinzindura nazinduwe no kwitaba bino birori byo kwikukira basokuru bacu baharaniye ntayo kwikukira twibuka umugabo wa Gasore kure haraniye ntayo kwikukira kugira tubinezererwe kubera tubona ubu turi mu mutekano turiko turakomeza intayo kwikukira tahura intahe yo kwikukira ndavyumvamwe yuko ari kuba tuba turi mu mutekano kandi abarundi bose bakaba kugeza no munsi basangira kabisi n'agahiye bafise umwidegemvyo ukwiye atawanja wangu ndavyumva kuri basokuru bacu bari bahise baratubwiye yuko intaye kwikukira yabonetse bigoranye bivanye n'ubukorone barimwo bw'abazungu bivanye bakorora udutungwa mugabo batari bashoboye kujya inyama zavyo nk'inkoko n'ibindi aba bazungu akaba ari bo bajya
amagi n'inyama zazo, bigatuma abana ba sokuru nabo bavuga atamagara meza bafise kubera bumva ntibari bashoboye kwihereza ibifungurwa bimeze neza. Eratsimbataye gose kuko ubiravye cyambere cyo ubanza kuraba umutekano, ukaraba iterambere ry'ugwaruka rihari kubera ubu abana barafise ubumenyi bukwiye bivanye nuko ubushobozi bafise kugeza uno munsi atanu umwe akumirwa mu kuronka ubumenyi n'inyubako rusange zaragwiriye, amashuri arabandanya kuba menshi, bica bisaba yuko abana bituma baronka ubumenyi bwinshi. Uri kurabiraba rero muri rusange ubumenyi ni bwinshi kurabura mu gihugu cy'u Burundi. Mu bisanzwe umutekano inkingi ziriho uri kuraraba igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi ntikivanguye cyose, urabona yuko cyuzuzanye, nta wanje wangura ntavyo kuvuga ngo ubwoko burinde ubundi buriya, urabona ko kivanganye gushika hata uvuga ati ngo nkingira umwe ngo undi sindamukingira. Ico nico kivyerekana ho nyene yuko turi mu mutekano ntangere. Turiko turaraba nk'urugwaruka rw'ubonye rusanzwe ruko ruraza no ngaha ku stade ruraba tuje kwigina umunsi mukuru, ni kubona yuko iyi ntahe bakavyumva yuko yabonetse igoranye, tudashoboye gusubira gutwarwa mu bukoroni, kuko dusuye mu bukoroni uko twidegemvya ntivyosubira. Aba bana nk'ugwaruka ruri ngaha urumva yuko ubukoroni cyari ikintu kibi umuntu atashobora kwidegemvya. Ico gituma rero aba bana baguma bayitsimbataza kugira ntizisuye kuduca mu myanya y'intoke, tugaharanira iragi rya basokuru. Nashatse nyine nanze kwifatanya n'abandi guhimbaza uyu munsi mukuru wo kwikukira, kuko nakuze nyine numva yuko kwikukira Uburundi bwikukiye bwari burushe, bwari ahantu habi. Nico gituma rero uyu munsi mukuru ndawubaha kandi nkawubahiriza nyene, nemeye gushirako n'itike kugira ngo ngere ngaha. Baracugwa bufuni na buhoro, bari babayeho nabi nyene bacinyizwa, ata jambo bari bafise. Bamaze rero kwikukira, nama numva ko hari ku ntahe y'umuganwa rwa Rudoviko Rwagasore. Bamaze rero kwikukira nyene twakuze twumva ba nyina wa papa bitubwiye, ndabibona byinshi kuko ubu turi mu iterambere. Uburundi ubu baragize ijambo, amashirahamwe, kandi iterambere tugeze ko umuntu wese arashobora kwivugira, kandi agiye gusaba ijambo akarironka bakagutunganiriza atagisabwa. Nta muntu ubu acugwa bufuni na buhoro nk'uko navyumva icyo gihe. Yewe gaye n'iterambere nyene natwe biraturyohera, nicyo tumubona twitaho no kuza nyene muri iyi minsi mikuru tukayubahiriza, kuko natwe twararose ijambo. Ni ukwitwara neza no kuja hamwe tugasabikanya ibyo dufise tukumvikana, cane cane ugwaruka rukareka kuza rurahendwa, rukumva impanuro n'abatubanjirije baduha. Gituma je navuye muhira nashatse kwifatikanya n'abandi kuri ntahe yo kwikukira, kuko ba papa na basokuru baratubwiye ati iyi ntahe yo kwikukira yavuye kure, kuko uravye ibisigi by'abantu bapfuye baza barabata mu binogo rusange, bamwe bakabata mu mashamba. Vyari bibabaje cyane, hasesetse amaraso menshi cyane. Niyo mpamvu rero ngo abana turiko turaruka ubu tukwiye gutsimbataza ubumwe twahawe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, kuko yaragwaniye amahoro rwose bihabije, kuko umurundi yaragira ati ariko arorora, akorora inkoko bakamubwira ngo zana amagi, worora inka ngo zana inyama. Urumva ngo ibitungwa byose byatungwa mu rugo, nta mwene gihugu yari afise ico yiganziye. Yagira yarorora akaca ajana agashira abazungu nabo bagaca birira, kandi utabizanye ngo ko ndavyumva ngo barakubita ibiboko bakakubitwa bagashaya. Urabona rero umurundi wese ararima akimbura akorora akashora mu isoko, bikagenda neza, umuryango ukabaho neza. Ariko siko vyamye kuva kera,
ibi ni by'ubu bya twebwe bashasha tukwiye kuzoza ducira umugani n'abana tuzibareka tukababwira ati mwebwe muraraba neza mugume mutsimbataje ubumwe twarose kuko ubumwe bwavuye kure abavutse ubu ntavyo bazi kuko na twebwe ntavyo twaciye ubwenge tuzi mugabo turibuka tukira abana batoya cyane na twebwe hari igihe tutarara mu nzu tukarara rubunda tukarara mu mashamba mugabo je ndiko ndabiraba nta myaka myinshi ifise ariko kabisa baraduciriye umugani baratubwira ati nimuze mwanjanjwe ku ntwaro tugeze mu bubu intwari zobihagaze ubu tuze tuyitsimbataze kandi tuyikomeze jewe ikintu cyerekana yuko nikukiye kandi nezerejwe kuba nifatikanije n'abandi ku munsi w'itariki imwe ya mukakaro nkaba ndi ngaho Ngozi nifuje yuko noza kwifatikanya kimwe n'abandi nkaryoherwa kimwe nk'abandi mbere bikunze nuko bidakunda twatamba tugatarika tukigini iyo ntsinzi twahabuje tunyotewe kuko si bose bayishitseko bamwe barapfuye ariko twe turacari niyo mpamvu rero iyi ntayo yo kwikukira itazohagarira ngaha tuzokwama tuyitsimbataza kugera mu busokuru bwacu tuze tuyikorere kandi tuyihabuza ibikorwa vy'iterambere tubikora twivuye kuko kubona turya tukaryama siko ubwa mbere byari bimeze benshi baranateka bakabita ku ziko ngo bakagenda bakayerera mu mashamba ni inkono basa gutsiko bakayita ku ziko ntibamenye ngo byari ubu rero turahimbawe kuko aho ugeze hose ubunwa amazi kwibarabara barabara yaragwiriye ubu umuntu ashatse kwipakiza agwaye agiye ku bitaro ubu bamutora muhira imbere y'umuryango bakamujyana ku bitaro bikuru na bitoyi baciye mu mitumba itandukanye ubu rero nicyo twobushimira imana dushimira n'abatwitangiye ku rugamba kugira dushike kw'iri terambere kuko turahimbawe turiko turaraba ibisagara byose ubu mu mitumba hose ubu harakayangana hameze neza harashari twebwe icyo numva twokora twoza dusangira kabisi n'akahiye ntihaba amoko mu Burundi nk'uko basokuru bamye babivuga ati tukwiye kunga ubumwe tukaza dusangira tumwe kuko uko biri ubu usiko vyamye ubwa mbere ngo amoko ngo barayacangura mbere basanze ufise ubwoko bunaka baca bakwica ariko ubu uyaba umuhutu umututsi umutwa ko ndavyumva ubu twese duhurira hamwe tugasangira akajumu tugasangira akago yo kabonetse cankwe agafana nuko rero murabona ko bino birori bihimbaye kandi abene gihugu bavyitavye mu mico itandukanye bikerekana ko vy'ukuri abarundi bazirikana ko kwikukira nyako ariko kuzotuma bashika kwiterambere kwikukira nyako rero vyerekanwa n'ibikorwa vyerekanwa no kwishura ukizana haba mu vy'ubutunzi haba mu vy'umutekano rero tukaba tubashimiye mwebwe bakunze ibisamirizi nimbonesha kure buntu ejo ry'ubuntu n'ivyizigiro